reka twakira uwa mbere nawe si uwundi yitwa Mategeko Golden. Welcome brother. Umeze neza Golden? Ego. Yeah. Uriteguye bien? Manura ka microphone gato. You good to perform? Yeah. Baramutse shawa judges kugira ugitangura umeze neza. Baramukije. Ego ni sawa. Umeze neza cyane. wagiye witeguye kabisa? Mwararonse time kabisa? Ya time yari ikwiye. Ego yari ikwiye, asigaye akazi kanyu. Okay, bonne chance. Merci. Beats combien? Numéro 5. Okay, bonne chance. Isana Media. He will never leave. He will never leave. He will never leave. He knows that I'm lazy. Mbega nshuti yanje niki kikuzinduye ko mbona amusozi yari yakuzuye mbega n'amarembe kuzindukiye mw'irembo cereza tuyage sinari nkuzi muri iyo shusho erega mbwira ntunyicisha amasiko umugore wawe aragutaye wikibondo canyu carapfuye icarutekereze urekura ijwi ryaunganirize icarutekereze urekura ijwi ryaunganirize komera shikama komera igisi niko bimera komera yoreka kwiganira komera ejo ndi wewe oh never give up oh tomorrow it can be your day akira fata gatewe mazu nyagire. Yeah. Bekosa n'abandi navutse nk'abandi uya sinamaze umwaka navutse ku mezi 9 I fought every day ariko nta na kimwe ndonka abandi batwengera niho nanje ndirira nitugira ivyo dushaka twakira ivyo rise and town inabiri mani hose life iraducanze ngende ijoro ntari debo kubinduru z'amadeni kuduga kumanuka ndetse mbona biguma bigaruka ikintu kipfuza kumpagarika ariko ntankeka nzoshika abo nafashije nibo bafungishije ubuzima bwari bwizegekanye bubaye bubi no time for back in the purse enjoy your present future's God there is no time for back in the purse enjoy your present future's God there is no time for back in the purse enjoy your present future's God God is there for you komera shikama komera igisi niko bimera yo komera wowe shikame komere igisi niko bimera oh never give up never give up never give up. God is there for you, He's there for you every day. What do you have to say, judges? It's crazy, eh? It's crazy. Tunaanza mmoja ya bien. Andy, what do you have to say? Abapeti baje bari tayari baje bafashe umubirizi. Golden uririmba neza cyane kabisa kandi ikindi kintu uri pose iyo ni ikintu nabonye kuri wowe cyambere kuvuga nuri pressé tu maîtrises ta voix akori jewe vraiment sinzi biri nyuma mugabo tima épaté kandi bonne chance. Merci beaucoup. Lina.
urakaze. Yeah. Fizo. Golden. sabwe Ikintu je nakunze wa ufise confidence. Self-confidence. The confidence, the way you control the microphone, the way you control your voice. Hey. James na share the pool. Bon, confidence you are ukuntu nyene vuga ati okay ndiko ndaririmba je m'en fous ngabo ni jewe ndiko ndakora nico kintu kinyujije umutima en tout cas twitege ko n'abandi baza kuririmba uko sino Let's expect that. ha Esther. manota yanjye urafise pe murakoze cyane Esther. Nayanjara yafise kwe bon uhereye kuri context y'indirimbo amajambo abantu bumviza message harimo message melody iri emotionnel kuntu rero yinjiye muri hip hop kwa barantangaje ya bon nta byinshi numva novuga nagenda ahubwo bandanye duhurire muri finale Golden. Ku performinga uri wa mbere ngaha ni igiki cyatumye ugira confidence like this? ya jewe motivation navuga ko kuba ndi muri nanje naririmba ni Okay. kuba ndi hano nuko nabonye video ivuga ngo igikuru suko bo wa mbere ahubwo no kuba mu ba meilleur yatanzwe na nyakubahwa ngaho Mugani Desire. Rero byukuri navuga ngo sinaje ngaha narinzi sifisi cyizere cyo gushika imbere ariko ivyo nategura byose ndabitegura nifuza kuba mu ba meilleur. Congratulations. Nigiki wabwira abasigaye inyuma yawe? Icyo nobwira abasigaye inyuma yanje novuga ijambo nkunda kuvuga ati first your talent because Imana ntishobora gukora idafise fondation. Sinamubwira ngo bonne chance nivyo bonne chance biraryoshe kuribwira umuntu mugabo first her or she her talent. Congratulations my brother. Thank you. Thank you so much. Thank you so much kuri Golden niwe yabaye wa mbere performance ama chair de poule kwa ma judges wamezisikia chair de poulet chambuta chambuta beti yako sawa ako sawa let's expect na wengine watakuja wako sawa kabisa and reka twakire ukurikira nawe suwundi yitwa Mutoni Wimana Test Dara. Welcome, Tess Dara. Bon après-midi. bon après-midi umeze neza Cyane. kumengo micro ni ndende Reka ndakumana. witeguye rero Isanamu Media. Sinzokena naho noco muzote no mwonga Yesu azomeka timo wanje nugira ubwoba kuko ufise umuremyi wa byose zokurinda zokuyobora muri byose niwe mwami niwaganje arashoboye arakomeye azokwama ari Imana azokwama ari umwami niwe mwami niwaganje arashoboye arakomeye azokwama ari Imana azokwama ari umwami kuhora uri mu ruhande
nacho nzoba toute arme forgée contre moi sera sans effet si zogira ico jeninya kuko Yesu ari kumwe nanjye kuhoraho ari mu ruhande rwanje jewe nacho nzoba toute arme forgée contre moi sera sans effet sinzogira ico jeninya kuko Yesu ari kumwe nanjye. Toi c'est mon Dieu, toi c'est mon Dieu, toi c'est mon Dieu, toi c'est mon Dieu, toi c'est, toi c'est, toi c'est, toi c'est mon Dieu. Oh yeah. Ehe. Test dara. Wiyumva gute umaze kugira delivery y'ikintu wari umaze iminsi uri kuragira ama entraînement y'imisi yose? numva neza Vuga cyane bakumve. numva nezerewe kuko nari maze iminsi nyene travaya gose nari ndindiriye umunsi igishika cinshi. Ndashaka umbwire umuntu umwe hajya ushaka kumva commentaire yiwe about ukuntu waririmbye muri bajya bane. Estanish. Oh la la. Ehe. Rero de poulet ni mingi numvise ibintu wanga afise akantu nyene yisangije kaga cascade ukuntu kari naturel ukuntu. Hey, it's okay. Jay wandura afise sha kandi congratulations. Ngira wa kabiri ushaka. Izo. Fizo. Ehe. uno musi badukaniye byata edaha Présente. nukuri wari uri pose kiba wa Niwa guhamuka dono kwa kongolewe no daga nukuri wari pose ufise confidence je mwana ndaba kenshi ufise confidence kuri aririmba wati I'm just doing my thing ndi jewe ndiko ndakora nanje cyo nikintu benshi usanga batagifise ari aba kenshi usanga baza baririmba aza kuririmba mugabo adafise ijya confidence so niwavuye kuri note umeze neza pose tu amanota yanje rafise kandi courage. Merci beaucoup. Iribaza ko tuzohora muri finale sinzi. Merci. Kuri je uzoza muri finale mugabo aba batatu ngaha nishi nashobora kukwemerera ko shobora kuza kumupinga ngo cyumukuramwo mukuremo shuri cyangwa abagore bari ngaha ntibashaka umukenyezi aze kubasa. aba wi mama we Test dara. Présente. Ubundi ushaka commentaire yiwe Lina Blanche. Tess, Présente. jewe nakunze ukuntu wabanze kirundi n'igifaransa. Ikindi nacyo nakunze cyane ukuntu muri chorus yawe wagiye uduga watweretse variation y'ijwi ukuntu ushobora kurikoresha. Kajya kantu kaka bridge wagize nakumvise. C'est très bien. Mu nyuma ijya sustain washizemo urumva akoresheje technique nyinshi cyane abantu benshi nibazizi. Ako ndagasoka. Wabikoze neza. Merci. Andi Mwaga. Desi. Présente. Ya kuri jewe vraiment waririmbye neza. Ça c'est peut-être novuga no kubandi bari inyuma dukeneye na jeu de scène kuririmba gusa
dukeneye feelings ya kenshi bo uri wa kabiri mugabo c'était bien mugabo n'ama geste naho arafasha mu kuririmba kuririmba gusa mugabo kwereka ko uri émotionnel aussi ku majambo amwe birafasha mugabo pour moi amanota yanje kandi yaguha mugabo iyo ni remarque ku bari inyuma bashirimo ama geste c'est bien birafasha nabyo. Test Dara, wari wiyumva gute before ko uza hano kuririmba? Go nyene. Go nani Oya nyene. Sininya mugabo. ubwo bwaheze Umuntu nyene birashika. Oya uri kumwe na Yesu je Yesu turagenda nawe je ntabwo bambavise. Courage. Ego. Congratulations and we wish you all the best. Turacari muri gospel music, reka twakire ukurikira yitwa Riziki Khelia. Riziki. Acha ma intimidation ya. Ulingia. Uje guhabura ndinga. Ibagabo. Ibagabo mama yako je ntunye ndimida. Mama ya. Aha. Reka tumwakire Riziki atwumvi Andy. Yes, Riziki byagenze gute no munsi ko na gitari wazanye byagenze gute? Ni beat. Na kandi gakemanyi? Ni beat umva guitar niyo bikenewe. Okay. Sonderemba ndamuvuga ndamuzi jewe naramubonye yaraneturuye nigeze mukira sinigihe mungwahemuke namukubise icisho rimwe acarambwira kwangu jewe ndatoneshejwe jewe ndatoneshejwe ntibyahereye ngaho ubwa kabiri arandondera ambwira amajambo meza aruhura umutima nanje mba nabyumvise bitangura kumwenyuza jewe ndakundwa kacwe jewe ndakunzwe ndakundwa kacwe jewe ndakundwa kacwe jewe ndakunzwe ndakundwa kacwe umwami w'abami yashitse amasezerano umwami w'abami uko ateba niko atebuka erega yarivugiye ko zongirira neza ari inyuma y'ijambo giwe kugira ngo arishize ubwiwe yaduhinduye basamuragwa ubu turabane n'abaheretse ubu turabami n'abaheretse ubu turabane n'abaheretse ubu turabami n'abaheretse Yesu nagubise ntawuzima kiretse ubwawe buzima niwo muco utazima niyo taragenda ritazima yandeme kuba mu buzima nyanze kuba mu mwijima banyita mu buzima kandi Yesu uri muzima jewe ndatoneshejwe jewe ndatoneshejwe jewe ndatoneshejwe jewe Congratulations Riziki. Thank you. Hey, delivery ikintu kimeze neza. Jewe ndakunzwe. Urakunzwe? For sure. Ndakundwa kacwe. For sure. Riziki kurikiye kwanza wambaye neza kabisa ngo artiste. Wahinduye look. Nikuvuga kubyerekeye amanota kwanza y'uwanje ya still. Urayafise.
hanyuma ikindi kintu novuga ni kubyerekeye irya remarque ya jeu de scène wabigize neza cyane, c'est bon. Ngabo quelquefois tu fermes les yeux uri kuraririmba, bon c'est bien, mugabo ari gihe ushobora kugara amaso ndana kwibagira microphone iri imbere. Yes, so quelquefois c'est bien kuririmba pate ukaguma ugaya amaso, nabyo birafasha. So amanota yiwanje urayafise, ibindi techniquement uririmba neza. Merci. Ego, bonne chance. Merci. Aona Lina ingine bravo. Lina. Mama, what do you have to say? Eti uko na wivu? Hapana. Mimi siwezi nikawa na wivu. Anasema tu lakini haja kusudia. Naweza nikasema kwamba uko na ibyo nakunze ni urafise hook bisigura kajya kantu uririmba umuntu kakamugumamo ugutwi jewe kajya ndada Jewe ndatonye. jewe ndatonye. Yego, ako kantu urumva ni ikintu ushobora indirimbo na hijya yejo n'umwana muto yashobora no kwiririmba kukariri. That Kinakuwa is race. good. Okay. Ikindi nacho nakunze wakoresheje horse voice, wagize head voice, arakano nyene mu nango wakoresheje akantu kaka wadotet ndabesha Niko. nabikunze cyane. Merci. And look yawe vrema indeed. Thank you. Yeah. Fizo. We, kuna basema mangine. What do you have to say, my brother? Alikuwa na intimidation ya hatari, kumbe alikuwa anabiua kama confidence. Hiyo ni intimidation, iko na confidence. Sasa mtu atuua leo. Bana ba. Antuka unakomonsi Jesse walikuwa wanakania vema. Bye bye likili. Ndio nishasema bye bye likili kama next basi. Siyapata tawa next. Mimi nasikia njala kusema next. Au bye bye likili. Jiandae, hakuna wa next, hakuna wa bye bye likili. Kazi mnayo. Hizi kiko poa. Sina Lina shabisema yote nasikia uko poa. Aha. Hiyo nyimbo tu fuone ndio mstudio tu iko sababu inaendana na instrument, inaendana na kila kitu, nina kisiku na control, kisiku na fan na teremka nini. Hiyo beat hizo isabe baikwe ikorera iko. Approving. Thank you. Yeye imepita hiyo. Thank you. Mimi nataka tukutane mfinali. Asante sana. Lakini sasa hivi tu intimidation viache. Esther, what do you have to say? Ntacyo norenza ko babivuze byose. Gusa ikintu mbona no munsi hacu wambaye kweli. Hacu wambaye. Today is today. Yeah, no mubwira congratulations kandi bonne chance. Merci. Hope ko tuzohura gukurikira. Thank you. Reka twakire ukurikira nawe sundi ni Chimae Apeles nawe aririmba gospel music. Nyiriwe. Umejipanga? Ndajoye kuba imbere yanyu. I like that. Apeles, Bwana sifiwe. Amina. Uno munsi uri tayari? Yeah. Tukwinjiza muri mpemu nyene, muri mpwemu. Kaba mwiteguye kujayo nta ngorane. Yeah. Sasa. Bonne chance. Wape kitu. Isanamu Media. Tubaye mwisi aho twisanga dukikujwe n'impamvu nyinshi zituma dutanga isezerano. Iyo tubabaye canke iyo tugize umunezero bidusunikira kugira ico tuvuze. Byose hamwe bikakerega umwanya ngo vyerekana abo turi bo.
isezerano ry'iciza n'umunezero iry'ikibi naryo n'umubabaro ico umutima wamenya amatwi nayo aracumva maso yanje arakibona nuko mu vyiza vyose uhoraho yasezeranye nta na kimwe kitashitse kuko atari umuntu yibeshe canke yivuguruze nananirwa mu vyiza vyose uhoraho yasezeranye nta na kimwe kitashitse kuko atari umuntu yibeshe canke yivuguruze nananirwa oya ni koko birababaje guhemukirwa bikaba bimaze kugira ico bikwigishije uririnda ntukabikorera abandi ngutera inkuru hari uwishinze ukubaho kwawe kuva mu itanguriro ry'isi uwo wica kubwiye ntigihindurwa n'ibihe kuko ari we nyene vyo ico umutima wamenya amatwi nayo aracumva amaso nayo arakibona nuko mu vyiza vyose uhoraho yasezeranye nta na kimwe kitashitse kuko atari umuntu yibeshe canke yivuguruze nananirwa mu vyiza vyose uhoraho yasezeranye nta na kimwe kitashitse kuko atari umuntu yibeshe canke yivuguruze nananirwa Apeles yeah. ya bakuri jewe your voice it is stable ikindi kintu urazi gukontrola neza ama cascade yawe kandi ukazishikana neza kuri point ni ikintu ciza cyane novuga sauf peut-être kuri indirimbo couple ya mbere selon moi bon c'est bon watanguye neza uri hasi dan low key ça seremye kuri verse ya kabiri kugira izindi flows ziri high ukuntu ni iyo ni remarque yuwanje mugabo ibindi c'est bon petit yangu acha nikutange ma point Lina numvise ufise melodious voice. Your voice is very melodious. Urumva umuntu yokumviriza umusi wose. Ikintu numvise jewe no variation. Ijwi ryawe aho uri jana aho uri manura aho numvise vadotet ahantu hamwe gusa. But ahandi hose na makaskade. Kandi ubwa mbere nari nabikubwiye sindiko ndaguca intege but I like it. Nifyiza amanota yanje urayafise maybe if God willingly turaza kuhura kandi muri final. Fizo Ape Oui. Ape uko nasotia bien sana kaskaliza bien sana za utamu. Hiyo sauti yako ifo unaona nkuko watanguye vesi ya mbere ya kabiri sawa unaimba bien ijwi ya bien kaskade nzuri sana bwana sasa nisikia nataka nipande kwenye on the mic Fizo nasikia ariko sininje munga cyane nasikia bitaka kwa kama savile ni monotone uko na mimi najua ofisi jiza cha ndabizi hiyo sauti yako ifo itowe sasa itowe toke mvesi ya kwanza hapo ya pili tu urumva numuntu ashaka kukumviriza akakumviriza kanindira kuza kugena ari gushima cyane yo ari
octave iyo ndashira muri octave. Variation ya nani unacheza na nani? No, sérieusement. Kwenye mic Fizo. Kwenye mic sound ingie vizuri. Watu wakusikia. Unacheza na man, uko na sauti ya bien man. Thank you. Ape uko na sauti ya bien sana. Kasikade za bien za utamu. Ovyo jina kuminda kurabo. Nangwa sasa nisikie sasa ile unasema ka finale. Mimi manota yangu uko nayo. Mutapambania uko kwa mbele na wenzako mimi sijui. Ibaka. Esther. Nyine nkuko babivuze kaskade ziwe zirahabura vraiment. Bon, zitanga cyambo cyafizo ngo cher de poule. Ikintu kiguma igaruka ni cya kindi nyene monotone ya melody. Kindi nacho chorus, muri chorus hategezwe kuba ijambo ubunye ibintu biri update nuko mu ndirimbo ego message rakenewe mugabo hakaza kantu gatuma ninataha muhira nza kumvuga ati akantu nakumvise mu ndirimbo kubera kangarutsemo mu matwi kandi kagufi kaguma kaza kangaruka mu matwi nico bavuze cyo kuduga si no techniquement manota Angela yafise. Merci. Yeah. Tunamaliza kumpokea mshiriki namba 4, tunaelekea kumpokea mshiriki namba 5 ambaye ni mwimbaji wa gospel, kisha tunamleta rapper. Na si mwingine anaitwa Mugisha Fortune. Fortune. Présente. Mezenez. Ego. Wafungwe. Ego. Jango wafungie Yesu. Oya nafungwe. Umuntu yibereye na Yesu nafungura. Basha. Ego hari ibihe nyene. Uri ready? Ego. Ibaka pwereke bakabo. Isanamu Media. Yeah. Mana tegeru gusenga ukwanje mwame ntiwihishe kuko ndazi kuri mani ikora nta muzi n'umwe wantaye wamye wiyerekana kuri mana idahemuka nzavuga ineza yawe niwe bwisho bwanje uzondinda amagorwa yose kuko ndi muri wewe nakizonesha imbaraga zawe mwami na n'uyu munsi ziracakora uzokwama uganje ibihe bitazoshira. Uhoraho bwihisho bwanje, oh bwihisho bwanje, he is my rock on a solid rock. Oh, I stand mumfurumbe rubwugamo. Oh, I stand uhoraho bwihisho bwanje. Oh, bwihisho bwanje, he is my rock on a solid rock. Oh, I stand mumfurumbe rubwugamo. Oh, bwihisho bwanje, uhoraho bwihisho bwanje. Oh, bwihisho bwanje, he is my rock on a solid rock. Oh, I stand mumfurumbe rubwugamo. Oh, bwihisho bwanje,
Fortuné. Présente. Hey, congratulations, my sister. Performance ya bien. Merci. Eh, byarakoroheye kuyandika indirimbo? Indirimbo. Novuga ko yuko uwo munsi byaranyoroheye kuyandika. Ego. Okay. Hama reka twumve aba judges nabo bayakiriye gute ingene indirimbo yari imeze. Dutangure nande? Ushaka? Fizo. Jama ntana yandise. Waje? Uno musi baje bakaniye wangu. Siri. Yaje bizoba bigorana. Andi we naye. Bizoba bigorana. Nukuri kimana bitazogora. Ni problem. Baje bakaniye baje bagize ama repetition kabisa. Ready for. Ego. Urazi uha no instrumental ukayimuha mu misi ngahe. Antuka barazifise kandi cyane bro. Je nanditse kera. Esther. Yeah, nko yabivuze vraiment. Je numva ntabirenze ntabyo novuga birebire. Cyakora umunsi baje ewana bari amavubi. Andy. Kuri je ni bon. Mugabo ikindi kintu peut-être ni kuvyerekeye indirimbo burya indirimbo ni refrain. Il faut ko refrain ikubita n'ingoga ku muntu. Nicyo kintu cya mbere burya indirimbo ihagaze kuri refrain. Ibindi bikurikira mu nyuma kuri je muvuga ko refrain yes il faut kwifokaza kuri refrain cyane. Puisque indirimbo ni refrain kabisa. Ego. Kandi bonne chance. Merci. Ego. Lina. Sinovuga byinshi ko numva bose babivuze. Gusa ikintu nakunze ni tone variation. Wakoresheje technique nyinshi mu mwanya muto kandi nakunze twa tuntu wagumushira ko utu yeah, it sounds very good. Meze neza kabisa. Imani kujimbere. Amen. Okay. We wish you all the best, Fortuné. Thank you so much for your performance. Merci.